banyakubahwa muri mu nama nkuru y'inararibonye, banyakubahwa muri mu buserukizi bukuru bw'umugambi CNDD-FDD, banyakubahwa muri mu biro by'inama nshingamateka n'amateka, banyakubahwa muhuza w'abarundi n'umutamukanyi wanyu, banyakubahwa mwahoze murongoye umugambi CNDD-FDD, banyakubashikiranganji bashingamateka n'amateka, bagumyabanga bakanyarugamba, bonerakure bakozi b'Imana, tugire Kristo. Nk'uko mwabyumvise ijambo ry'urufatiro ryo kuri wa kane wa nyuma wa Mukakaro ryatubwira yuko Imana yafashe umuntu ikamushyira mu murima, ikamubwira ko arya ibiryo byose mugabo hariho kimwe atokora kuko agikoze ko azopfa. No mu buzima busanzwe rero mu mabanga anyuranye hari ibyo murekuriwe ibyo mutarekuriwe. Ku izina ry'abagumyabanga bose no ku izina ryanje nyene n'iteka ntangere ryo kubaha ikaze muri iki kibanza. Uyu ni wa munsi wa kane usozera ukwezi, wa munsi twiyemeza kwama dusangira isabisho mpuzamadini. Turashimira Imana cyane itujabukije ku kwezi kwa Mukakaro turi mu mahoro n'umutekano n'impore mu gihugu cyacu cyose cy'u Burundi. Ni ukwezi twaranguyemwo ibikorwa byinshi by'ubuhizi. Turashima ko muri uku kwezi twatunganije ingendo hirya no hino mu gihugu, ingendo zadushoboje guhura n'abo abagumyabanga baje gushyira imbere kuva ku mutumba guca mu komine gushika mu ntara. Twararose rero akaryo ko kurimburana ku nyifato n'ingendo ibereye umurongozi muvyeyi. Turakengurukira Imana ko twasanze bari ku kivi kandi bashashaye kubandanya ikivi kizodushikana ku nzi zitagabanije yo mu 2025 na 2027. Dusozereye uku kwezi kwa Mukakaro, ukwezi twama twibuka aho Burundi bwacu bwahabuza inka yo kwikukira. Ni akanya rero ko kwama twirukanya ko atakwanjanjwa ku gihugu, ahubwo ari ukwama duharanira inyungu z'igihugu n'iz'abenegihugu. Sogokuru wacu yaraduhimirije ko ari ukubaka igihugu tugaje. Ni ragi kandi ni umutwaro kuri twebwe. Bidusaba rero ko kwama turikanuye ntihagire uduca mu ryahumye ngo adusubize inyuma. Ukwezi kwa Myandagaro tugiye kwinjiramwo ni ukwezi kwamye kurangwa n'imanza nyinshi haba mu mibano nk'uko n'ububikiri. Ku rwego rw'igihugu rero hatekanijwe umunsi mukuru wo gufashanya mu mibano n'umunsi mukuru wa komine. Tubasabe rero mwese muzokwitabire mushikirane kandi mumenye yuko ikomine ari yanyu. Tukabasaba rero yuko ndongozi mwokwama muzirikana yuko umwe wese mu mabanga ajejwe hari ibyo arikuriwe n'ibyo atarikuriwe nk'uko ijambo ry'urufatiro riduhamagarira. Hariho ibirekuwe, hariho n'ibibujijwe. Umwe wese ahari ntagire byose ngo kujyaniranye. Amenye ko hariho ibibujijwe abireke kuko nk'uko bavuze ashobora kumererwa nabi. Nagire rero subire ndabaha ikaze, ndabipfurize igisabiso cyiza cy'uyu munsi, ndangize ndabasaba kumviriza inyigisho
z'umukozi w'Imana eka n'impanuro za nyir'icyubahiro umukuru w'inama nkuru y'inararibonye nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu.